Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe banashaka wagakina. Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe banashaka wagakinaga. Urazura kuravugana nawe kwiri ko ufise amanyamasha wonda kwereka ko ndi umunyagiharo imbwa je ndashaka kuvuga nawe ukavuga hajya rero wabonye nakwakiriye neza nk'umweranda je sundi umweranda uraza abantu bo banamaze kwica jewe none je urazi imisozi maze kujabuka kugira ngo mbenge zihangeze uyu munsi baza ko ivyo wabinkangisha uva rero ngomba ndagukatagure agashatsi hariya akazuru hariya umunwa hariya nizose nibuze ko amaboko nayasize muhiri beshe nkoreka kaguma kiyagarara ko agakobwa ngenda kuri koje ndi umunyagiharo y'imbwa Vai hageze manu Wambwa vuga n'imbwa kazi yawe je ndagiye kandi nutebe nta kibazo ariko urakoze ko suzuguza mu bantu Mushingana nane kukurengera nenda gukeneye cyose nashaka kugira ndabizi cyane ariko takari muzo Mushingana naenda gukumbuye cyane gose Yesu urakoze gusa onongiye kukubona kuko sinakwitega konza kukubona umunsi mbe abarundi nibo bayamaze ngo akababasha umutima akazindura amakuru rero mu gihe nanjye narifise ico umutima wanje ushaka nategereza guciruka inyuma kugeza ndakibonye kandi yari wowe nivyo gusa waje mu mwanya utari mwisi koko ufise akazi ubu niyemeje gukora umutima wanje wose ndabizi neza ko muri iyi minsi utagomba kunyiteza kandi nanjye mbaye ndi wowe nabikora nk'uko bikora ariko nkubwisha ukuri ko mu mutima urabizi yuko muri iyi si nta kintu na kimwe kidahinduka umuntu yabishatse araba umuntu muzima cyangwa kononekara ntitaye ku makosa yose nagukoreye nukuri biriya bintu byose narabyibagiye ndashaka guhinduka ndashaka kongera kuba umugore mwiza mama urazi ibintu yaduhanuye muhira indanyemerera twongere tubane tuba umugabo n'umugore ndazi neza ko nzokubera umugore muzima Elvira niwe uri gufasha amagufa yanje ndabizi neza ko nkunda kandi ndagukunda ariko ashase kuyi umwanya ukwiye ukurondera bijya ugiye kurondera reka nkore none ushatse kumbwira yuko biriya bintu by'umugabo yambwiye ari byo Mariya yambwiye yuko usigaye uronka amafaranga uyakuye mu maraso y'abantu nubabara cyane kubera nubabara Elvira kinabaye igihe kinini cyane kandi ibyo byose byatumye nawe nimba jewe mbaye mu buzima ni kubera wewe ose kunyumva ugenda kumbiriza nakubwira wa mugabo ndaba hano jewe hano ndi umukobwa mwiza kandi mfise umutayi nshobora kujya kudandaza ngahanze nkaronka amafaranga nubone nifata rero nkaguma mu nzu yawe ndashobora gusohoka nkagenda kuyaca mu bundi buryo ukaraba yuko ntazofungura nkabana atiki Uvuze iki? atiki nimba udashoboye kunyambika nimba udashoboye kumereza ikintu mba nkeneye nzokwisohokera no muhiri wawe ntusubira no kusanga uza gusanga nitaye Oyo ibintu byo gukora byo navyo gukora edayeri ibintu by'ubukizwa amaduhaye ubukizwa bwanyu buratwambika kuva njya gusenga nijyari ndambara ngo nuko nasenze nijyari ndambara ngo nukubere nijyari ndafungura ngo nuko naragiye gusenga ni wowe wabintwaye ubukizwa uwihanganye warihanganye rero ko nihanganye narasamera igitenge niwagira n'amahigo ukasanga no mu nzu yawe ujya gushimira ndakura ndakumongora ndekura ninde mugore ashobora kwihanganira kubana n'umugabo adashoboye no kumwambika no kumusubira sinaraye inzara wigaze umereza amahera yo gufungura ariko bitewe nako
je ndagukunda reka ndondere tuzogende mu muduga mwiza mu nzu nziza nko kwabishaka mushengana amafaranga ni meza kandi urabizi ko utandusha kuyakunda ariko nkubwije ukuri aya mafaranga yose tugenda kurondera tuyarondeye mu nzira atari nziza birangira duhagamye ndakwinginze amaraso y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane habe nuko yacyozwa ngaha muri iyi si no mu ijuru yacyozwa ndakwinginze garukirizaho buriya buzima twari tubayemo n'uwo bwari bubi bwari bwuzuye amahoro ndabizi ko uyu munsi utishimye wiri guhura n'abavyeyi ushobora kuba warahemukiye cyangwa abana ushobora kuba waranyaze abavyeyi mbabarira ugarukirize ngaho ndagusabye Alvera ubutunzi bufise ibanga je nahisemo muri inzira uko biri kose negezo nagiye gushika ya butunzi yes bari jewe nawe ndabizi ko bino twabikora ndabizi je nawe dufatira amaboko twabikora ako tukabikora tudaciye mu guhemukira abandi bantu tukabikora tudaciye mu kumena amaraso y'abantu ndakwinginze nyemerera dusubire muri bwa buzima bwacu bwa kera uko bwari bumeze uko ariko kose humura tuzorima ariko tujye bike tuzodandaza indagara zituberemo ibintu bizima naho uhorayo yabaye aba bantu bose ubona ngaba byano batanguriye ubu ndagufitiye urukundo rwanyago ntabwo ndiko ndakomesha rabi vyurimo na mwana w'umwana ngetera uko shangu umukobwa uruka ngetera uko sha rabi yego umufititiza ivyo ni vyurimo sha wewe nyaragasu nyaruke nga uve muri ivyo bintu ivyo raba imbwa Iniyo ngeso yawe ariko Mungu mbana nandiragira ashaka kuza kwinjira ko bantu azi ko bani ndanatana todoye sheri sivyo nakubwira ako gahungu ni rumagi gusa kwarakwishe sinakubwira ariko reka dukore bari ndakwingenze nyemerera twongere dusubire twabakoze umukozi ejo wambwiye navyumvise gusa kimutuzu ishambere umwana w'umuhungu reka nandira ubuzima nagushaka gukomeza kubaho muri buno buzima ndakwingenze nyemerera ndabigusabye naciyeho nkuko wabinsabye please mu mwanya nandira ubuzima nzi ko wakwa mama ufise umutuzo yohirwa na mama na kare yaragukumbuye kumana na mama sheri please munyanye Numubi yangirira nabi naho kandi wowe witwa ngurahari kandi nguranyumva navuze ngurabibona byose kwe kino mutaciuda nagumye nicaye naramaze umwanya munini nicaye ndakurindiriye wenda bekuza niwigezutse amuka iyo bari papa nkubu nyajya yari kuba yaje kera nta musi numwe papa yari bwagira ibintu nk'ivyo wagize uwo munsi mwana ndakubwira ikintu kimwe buye kirinde umuntu ni Imana yonyine nabundi bwo twebwe twambaye umubiri n'ububasha twaba dufise imbere y'Imana burafise aho bugarukira hoho wabicyatumye usanga nicaye ngaha ni kwa kukurinda nakubwira ko namanda kurinda kera misi umva wewe ubimbwira iyo turi kumungayo ariko iyo ngeze hanze mpuye n'ikibazo ntibigeruza kimwe mu byatumye nza ngaha niko nabonye ko ufise ibibazo kandi bya mwahuye nabyo wa Musa byanyanye narabibonye no kwe kutaje muri rya mwanya sinashobora kubuza ko nari mu bindi bikorwa ariko narabibonye gusa humura uvuze ko wafashwe n'agahungu kagusopa agahungu barakamenye cyangwa barabonye ishusho yako
ndakazi narakamenya ego nagangu usanga karimwo no muri vya bintu vy'iwanyu kandi narabonye umwe ngo ntigatinya mwana agahungu ndakabona uzi turi kumwe bavukana n'ujya mwahuye uwo turi kumwe ni bukuru aro bitabahe ujya nawe yitwa bahebi yake ni butoyi nizene ko amakuru utaro yapise kandi ikindi naco ribe rya mbere n'iryanyu musuya kumbona mwibarabara ngo uriko urankora ku mpuzu zanje urumva ako je nukuri vyarambabaje birambabaza n'uno munsi biracambabaza nugombya ngo ari mu bindi bintu sinoshobora kubitahura papa nta musi numwe yareka kuza yumvise gusa ariko ngize ikibazo ntiyareka kuza ndazi n'ujya munsi yari kuza nagenda kwereka ikintu kimwe rero umwana ijya kwinjiza mu nzu baje gukora ivya furambi ayose narayibona nije nakubwiye ati mubwire muze kwicara hajya hanze hajya mwace muja kwicara byo byose nje nakunda bikora cyo nabwo ko nakurinze burya ibi bintu ndabona si vyiza ibi bintu papa yagiyemwo kuva mvuka ndabimubonamo ariko nta kamaro na kamwe ndabibonamo mbona ari ingorane gusa mama wanje yarapfuye papa nawe abandanya aja mu bintu bitagira akamaro nk'ubu iyo yagiye amaze y'umwaka wose ntamubona je nguma ngira ibibazo nitwa ngo mfise abariko barancunga nta n'akamaro mbona bimfitiye ngomba ndabivemwo mene ibanga nemere nkizwe kuko ndabona nta mahoro arimo abari hanze babona yuko ari bisanzwe ariko je ndabona ko bidasanzwe ntivyoroshe nk'ubu natwe gufatwa ku nguvu ariko nitwa ngo mfise ibindi yinza ana zongwanirire undinde sinze ngire n'ingaruka mbi n'imwe zigera inkurikirana kuko ndabona ibi bintu ndimo namaze kubona si vyiza nkaniba naje nyene ngaha nta na kimwe mbona kimfasha ikintu na kimwe ivyo ndya simenye iyo biva ivyo nambara simenye iyo biva ndaryama nkavyuka nkarya ibintu vyose bikoze neza ariko nta na kimwe mbona kandi sinibaza yuko ivyo bintu ari vy'amahoro nubwo ndabikorerwa sinibaza ko bizijana kuko ndabona nta mahoro mbona biriko birama mana reka ungwanirire guhera ubu aho nzobona umukozi w'Imana hose nzokwatura ndabivuge byose kandi ndizeye ko uzoba uri kumwe nanje Agakino k'ubuzima n'agakino k'ubuzima yewe wanashaka wogakinaga
nari namaze kubigusaba kuva kera. Niko ndabaza nti umwana wanje ari he? Ko bintu nagukoreye. Urabona yuko twome tukurindira umwanya muremure cyane ukadutevya ukatubesha ibiki n'ibiki ukatubwira amajambo. Urumva rero twe twaje dukora ibintu n'ingufu urazi ko mu gakino k'ubuzima nuko bitegerezwa kumera. Sinshobora kubyemera. Ibanza kwanza mwiyumvire. Je maze gutanga ikimazi. Ibimazi bingana gute mu gakino k'ubuzima? Turi kwanza ibintu by'ubufi. Abantu maze gutanga mwabibagiye. Bamaze gutanga itegeko niryo nyene. Kandi revuma urambabarira cyane kweri. Burya rero bijya byose nakora mu gakino k'ubuzima. Uruhigi ruhindukiye ku mwana wanje. Je sinshobora kubyemera. Clinton je sinshobora kubyemera ku mwana wanje. Clinton, sinzokomera kandi uzurondana abakobwa nkuko wangize. Amaraso yanje waranyweye mu gakino k'ubuzima. Ariko ubu bigiye kugora. Sheri ni biki? Clinton, mama wanje ari mu mahanga ariko uramubujije amahoro yagiye kundondera ubuzima. Ubu ndabwiye sinzokorohereza. Gitondo maze kwibaga telefone kamwe. Nako urufa nkanza kuronka n'ibihumbi 10 kweli. Abubwira wibe bose wapi, abubwira wibe bose wapi. Cyane kuraba ndabahantu muri undo muzigo. Busa kagira ngene ndakajye, meje kukajya. Nje ndabindi nokora. Sino kwirwa nkirofa. None washimwe nkumbura kurankore biki. Kuva mu gitondo nkibaga telefone kamwe. Sha reka nkora ibya kabiri binaniranye nca naha kuryama. Kana kamara amazi. Aho nyene wifye ataguye gato ndakumenagura. Uva rero aha icyo ugiye gukora nicyo tugiye kukubwira tu na bintu by'amajambo menshi. Allez, comment allez-vous? Get out. Po Wahe bat ya waje nyoko urakabanya amahere gako. Karimo ga telefone. Singa kanga. Wajeje kumusopa. Sopa vyose wa mwana w'umuntu. Gerani. Ikarika mushene anje. Ba ariyo shene tura. Nagashene kanje kame. Za nangano gupyitse. Nagashene kanje brazo. Iki ngo n'amabiri. N'amasoro bayi. Okay. Uva rero. Wowe ubahe. Ukuze? Ubahe. Wewe kwanza nuri wahe wewe? Warabaye gisuma. Urakubajije ishura ubahe wambwawe. Rofa. Wewe nunzi wewe. Ndeza. Ya. Wewe nuri bofe wanje wewe. Wewe nunzi jewe. Qu'est-ce que tu fais d'abord?
umva nje mba ngaho nyine aho hepfo mu hotel je ndi beau-frère wawe mu buyenzi ati mu buyenzi mukamara benge tu es congolais ce n'est pas vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais là, Animaux maintenant. Maintenant, vois là. Ce n'est pas voyou. Et toi qui bandit, ce n'est pas pour les choses pour les faire travailler. Comment parler là? Comment tu t'appelles animal d'animation? Uviriza kwanza. Ivyo ni biki? Urumvigera ko ivyo ni biki? Comment tu t'appelles vraiment l'animation? Ivyo ni biki? Voler une animation, moi, je suis une animatrice. Vous êtes animatrice? Moi? Ce n'est pas une animation. Petit, moi n'est pas beau-frère wawe. Moi je suis congolais Burundi. Wala ba igisuma. Je nara ba igisuma. Wewe nuri beau-frère wanje. Wapi? Kandi usanga uzinanye na wawe ndona. Uyu ne umva. Uviriza icyo uramuzi umuntu yitwa bahe. Bahe. Si wewe. Moi n'est pas bahe. Moi je suis bahe biyake. Wewe nyene wewe. Moi ya wa. Uzi bwa kuna niyo abo warabiki bandi. Moi je n'ai pas bahe magafuka. Frappez moi que n'est pas. Si tapez toi la toi t'es. La toi t'es. Tété, les tétés ratio. Si y a le tété igitete chikigori. Qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis ne pas répéter moi. Si tu vois, regardez-moi, regarde. OK. Urazi ko azinanye na bahe. Uramuzi bahe. Wavuze ko ari beau-frère wawe. Bahe. Akari kagahungu. Nagakino kubuzima, nagakino kubuzima, nagakino kubuzima, yewe wanashaka wagakina. Nagakino kubuzima, nagakino kubuzima. Hola ni bahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukunde yireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko wodufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza ibihumbi 5 vy'ama viewers no kuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza halo tubandanye ni gikorwa